kunda gusenga, usenge ubudasiba kandi usengere muri mwemu imisi yose. Iyo usenze hama uhore wibuka no gusengera abandi. Ano majambo yongeye kugaruka igira kandi, ariko nkuko nakivuze ubushize, iyo ngarukanye ijambo canke iyo ngarukanye teme kanaka ngo nongere ndayishimangire ko suko haba habuze ibyo kuvugwa, ni kugira ngo kumbure dushishikare gutahuzanya neza igikwiriye, na cyane cyane ngo ikigarutse rigira kabiri canke rigira gatatu kiba ari iki kimaze gusumba. Yesu Kristo abampera umugisha cyane. Uno munsi twongera kwibukanya mu kiganiro cyacu ijambo ry'umunsi muri ministeri ijambo ry'umunsi, twongera kwibukanya ku kimazi cyo gukunda gusenga n'uburyo bwiza bwo gusenga, kandi nuko mu gusenga kwacu dukwiye kwisengera n'ibyo, ariko tugasengera n'abandi. Yesu Kristo abampera umugisha cyane. Nongeye kubaha akaze rero mu kiganiro cyacu kivuga butumwa ijambo ry'umunsi. Jewe ngitunganya nkongera nkanagishikiriza, nitwa Iradi Ndiho Kubwayo, ndi mwene so mugakiza. Kaze cyane twishimikize amajambo y'Imana. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu cete Paulo yandikiye Abanyefeso igice cya 6 umurongo umwe wonyene wa 18, havuga ngo musengere muri mwemu ibihe byose mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ivyo mubibere maso mukobeje rwose, musengere abera bose. Imana ibampera umugisha. Dusenge. Mana ugira neza, data uja rukundo, ego ishimwe nirishishikare kubiryaho, kandi icyubahiro, inganji, ingoma, ubutwari n'ububasha bishishikare kubibyaho. Satani umugwanizi amaramara kogwe n'isoni, we nabiwe bose bacishwe bugufi banyagwa inkomezi n'ubushobozi n'ububasha, kandi ya minyororo nibabohe ibadade kugeza kuri wa munsi w'imanza, bakorerwe muri wa muriro utazima. Ariko isi yawe mwami Imana nibona imbabazi, isi yawe niyakigwe n'umuco, ubwoko bwawe nibumurikigwe bwuzure mwemu, hama butahuzwe ikwiriye n'ikibereye. No munsi iri jambo ryawe mwami Imana nurihagararire, ukuboko kwawe kw'inkomezi Imana nikuriherekeze, imitima yose yakire rino jambo mwami Imana uyihezegere kandi uyibohore, umwe wese umutahuze igikwiriye n'ikibere kandi ukimushoboze, ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizera, amen. Ugusenga bona ikimazi cyako, iri niryo jambo tuza gushimangira ko kuri uno munsi. Ugusenga bona ikimazi cyako, kandi nkiri kuri iri jambo mbibutse neza nkuko nagitangaje ubushize, gutangura muri uku kwezi kwa kabiri turiko tujamwo, tuzohora dukora amasengesho yo kwisonzesha imisi yose ya 6 y'indwi, kandi kuri uwo munsi wo gusenga twisonzesheje azoba ari amasaha 24 kurya atakunywa, ariko umwe wese azoba arekuriwe kubana nacu nimba azokora igice cy'umunsi cyangwa amasaha 28 uko azoba ashobojwe. Dufise imitwaro myinshi cyane gose yo gusengera muri ministeri ijambo ry'umunsi. Umutwaro wa mbere ni wo gusengera kino gikorwa cy'Imana, kugira ngo uhoraho Imana rushizeho kucagurira, kandi ubutumwa bwiza tubuvuge mu nkomezi no mu bushobozi, abantu babohoke koko ku cyaha, bakira agakiza, bakizwe neza, kandi bakorera Imana mu mwemu no mu kuri. Kandi dusengera ministeri ijambo ry'umunsi dufise umutwaro w'ibikoresho twifuza kugura kugira ngo dushike ku ntambuko twifuza kugeraho. Ibyo nabyo bikaba bisaba yuko Imana ihagurutsa abantu bakumva inyota n'ishaka byo kuyikorera bakitanga. Hari ibikorwa bikenera uburyo, kandi jewe jenyine sinabyishoboza, aho ngarukira uko Imana yampezagiye sinabishobora jenyine. Niyo mpamvu rero nuno mutwaro tuwusengera kugira ngo abo bose Imana izakora ku mitima yabo, mwemu w'Imana akavugana nabo ngo nimushigikire ministeri ijambo ry'umunsi mu buryo bose bahaguruke bakore bitange, hama umurimo w'Imana utera imbere. Kandi turafise n'imitwaro y'abantu bagwaye, turafise n'imitwaro y'abantu bafise ibibazo n'ibisata,
batwitura badusaba ngo tubasengere, uwo azoba ari umunsi wo kwegeranya iyo mitwaro yabo. Rero tuyisengere by'umwihariko, tuyishire imbere y'Uhoraho Imana. Uretse ko iminsi yose twama turiko turabasengera, ariko uwo munsi azoba ari umunsi wanyu. Nivyaguhimbara kwifatanya nacu kuri uwo munsi, nawe turiko turagusengera, nawe ukisengera kandi wisonzesheje, kaze cyane. Mugabo ndababwira ngo hari ikimazi mu gusenga Imana. Umwe wese abyumve neza yuko gusenga Imana bifise ikimazi kinini cyane gose. Gusenga ni kuganira n'Imana, gusenga ni kugwana. Gusenga si kigwanishwa, ibi nama nabivuze, ahubwo gusenga ni urugamba tugwana. Kandi kugwana bisaba ubuhinga n'ubuhanga n'ubwenge, kandi ntugenda kugwana udafise ibigwanishwa. Twebwe rero nk'abakristo, ibigwanishwa tugwanisha ni ukwizera ariyo nkinzo, ni ukugororoka aricyo cyuma gikingira igikiriza, na gakiza ariyo nkofero ikingira umutwe, ni umukandara umweko ufata imitamana yacu ngo ntikoroke ngo dusigare turamenya, ni ubutumwa bwiza bw'ubwami arizo nkweto, ni ijambo ry'Imana ariyo nkota. Ibi nibyo bigwanishwa tugwanisha mu ntambara zacu zo gusenga. Ariko kandi arongera avuga ngo musengere muri mwemu mu buryo bwanyu bwose bwo gusenga. Ndabona Yesu avugana na wa mukenyezi w'umusamariyakazi, aramubwira ngo igihe kigiye gushika aho abasenga data bose bukuri bazomusenga mu mwemu no mukuri. Iri naryo n'irindi jambo kumbure tuzojyagura uwundi munsi, gusenga mu mwemu no mukuri icyo bisobanura. Ariko nimba Imana ari mwemu, ntushobora kuyisenga mu mubiri, kandi nimba Imana ikunda ukuri, ntushobora kuyisenga mu buryarya no mu kinyoma. Imana ni mwemu, yisenge muri mwemu, niho bizogushobokera ko muhuza. Kandi Imana ishigikira ukuri kose, igahimbagwa n'ibihwanye n'ubugombe bwayo. Ntuzoshobora gusenga ngo uhwane n'ubugombe bw'Imana iyo udasengeye mu mwemu no mukuri. Imana idufashe cyane. Ariko kandi hamwe no mu gusenga kwawe, wiririra kuri ya mitwaro ikuremereye, wiririra kuri bya bibazo biguhanze, uririra Uhoraho Imana mu kwizera no mu kugororoka, shira kusengere n'abandi biragira ikimazi. Mu gusengera abandi niho rwa rukundo rugaragarira. Iyumvire hamwe uri gufata nk'amasengesho y'umunsi wose utajya utanywa, uriko usengera mugenzi wawe, uriko usengera mushikawe, uriko usengera abavyeyi bawe, uriko usengera umukristo mugenzi wawe muririmbana. Iyumvire guheba kurya no kunywa nk'iminsi 3 uhaye usengera abakozi b'Imana, ibibazo byawe byose wabyirengagije. Bino bintu birahimbara Imana, kandi y'Imana ije kwishura amasengesho nk'ayo usengera abandi, ntiyibagirana bya bindi by'iwawe wirengagiza. We warabyirengagije, ariko Imana ibishaka ku mutima gusumba, kuko iyo wihebye ugashira abandi imbere, Imana iraza igahitana ibyawe mu gutabara abandi. Yesu Kristo akomera umugisha cyane. Nibuka isezerano ryawe, umbwira ko utazasiga uzabana nanjye. Turangirize mu gitabo cy'umukozi w'Imana Yakobo igice cya 5 ku murongo wa 13 na 16. Indanzi y'amajambo avuga ngo ubushobozi bwo gusenga. Muri mwebwe nihaba hari ubabaye nasenge, namba hari uroraniwe naririmbe ishimwe. 16. Mwaturanire ibyaha byanyu, musengeranire kugira ngo mukire indwara, ugusaba kumugororotsi kugira ikimazi kuri byinshi mu gikorwa cyako. Imana ihabwe icyubahiro. Ngo mbega uranezerewe, ririmba ishimwe. Mbega urababaye, senga Imana. Ngo gusenga kumugororotsi kugira ikimazi cyinshi kinini cyane mu gihe cyako. Mwene data unyumve neza, navuze ibitari bikeya kaneze neza yuko utabyirengagije, ariko kino naco gishire ku mutima cyane. Fata umwanya wo gusenga Imana ukwiriye buri munsi, ufate n'umwanya wo kwisonzesha buri ndwi. Buno bukubera ubuzima bwawe nk'umukristo, bizokugirira ikimazi kinini cyane. Umunsi ufise amasaha 28. Nimba uzovuga uti nzohora ndenguka imbere y'Imana inshuro 2 ku munsi nsenge, izo nshuro 2 nuzishimangire ko ntubigire umugenzo, ariko bigira umwitwarariko. Biratandukanye gusenga ubyitwararitse no gusenga ubigize umugenzo. Ariko kandi hari ibiringo bibiri tudakwiye kwirengagiza mu gusenga. Iyo ubyutse senga, mu gutangura umunsi utangura umunsi usenza Imana. Iyo ugiye kuryama senga, mu kujya kuryama wiragiza Imana, kuko urupfu turarugendana. Benshi barabyuka bagatangura umunsi, ariko
bukaza kugoroba bahindutse ibiziga. Hari igihe uvyuka ugasanga uwo munsi no munsi wawe wa nyuma. Ni byiza ngo wiragize Imana kuri uwo munsi ukomeye gusumba indi yose, umunsi wawe wo kuva ku isi kandi ubutawuzi. Urazunguruka mu mizunguruka ya misi yose, uri mwibarabara umudugu urakugonze pa urapfuye. Cyangwa ufashwe n'ingwara bukube bagutwaye kwa muganga urapfuye. Hari umunsi uzovyuka mwene data ariko ntuje kuryama, uwo munsi akaba ari umunsi wawe wa nyuma. Ni byiza rero kubyuka ukiragiza Imana kuko utazi ngo uwo munsi ubitsiki kuri wewe. Ni byiza iyo ugiye kuryama kandi ukiragiza Imana kugira ngo iryo joro bikunze Imana iri gutabaremwo kandi iri kuzigamemwo. Benshi bararyama bakavyugwa ari biziga, iryo joro akaba ari iryo joro ryabo rya nyuma, igitondo cy'umunsi ukurikira ntibaze bakibone. Iyumvire rero ujyanye udasenze, kandi ikimaze kinini kiri mu gusenga nuko hari intambuko ya mbere mu gusenga yo kwiyeza no kwisabira imbabazi. Kuko buri ko wegera Imana yera ni byiza ngo wiyeze wisabira imbabazi. Urangije kwisabira imbabazi no kwiyeza ukabona gushira imbere y'Imana ibiguhanza n'ibikugoye, ukarangiza ushima. Nimba ari kuja kujya mukiryamira, nimba ari kuja ku kazi cyangwa mu mihangayiko yawe ya misi yose utanga uyu munsi ukagenda, mugabo watanguye kwisabira imbabazi wiragije Imana, biragira ikimazi. Ariko iyo ubyutse ugenda ni wanasabye Imana imbabazi, kumbura hari ibikurega n'ibikwagiriza, nuko wabize n'akazi urupfu ngugorora gutwaye fye uragiye ujanye n'ibyaha mu muriro. Cyangwa uryamye udasenze, kandi kuko utasenze ntiwarose n'akanya ko kwisabira imbabazi. Kumbura mu mizunguruko yawe ya misi yose washwanye, cyangwa watsitaye, cyangwa watsitaje abandi, wacumuye muri rusangi, mugabo uraremerewe n'umuruho, ugiye kuryama ku gitanda nk'ikigiga, uguye usinzira, iryo joro nyene urupfu ruraje ruragutwaye, upfiriye mwitiro, upfanye ibyaha. Rero nagomba ngo buri muntu wese ariko aranyumviriza vyitwararike, ubana umwitwarariko wo kubana ibiringo kanaka byo gusenga ku munsi, ariko kandi muri ibyo biringo, bino biringo bibiri ntibihare. Ubyutse senga Imana kandi ufata akanya gakwiriye ko gusenga. Ugiye kuryama senga Imana kandi ufata akanya gakwiriye ko gusenga. Kandi mu gusenga kwawe kose ntuzusimbere ku mitwaro n'ibibazo biguhanze udatunganije ubugingo, kuko bino bigira ikimaze kinini. Tuzobiyaga ko imisi yose ya gatandatu tuganira ku byo gusenga, dukora n'amasengesho yo kwisonzesha. Hazokoma haro inyigisho zijanye n'ibyo gusenga. Nizere ko urutonde muri uno mwaka rupanze neza cyane, dushishikare kubisengera. Kristo Yesu abampera umugisha. Mugabo kandi ngo mu gusenga kwanyu kose rero muze musengere n'abandi. Kandi uko ndababwiye ngo mufate ibiringo kanaka muzora mwitwareka byo gusenga Imana ku munsi, ntimwibagire no gufata umunsi mu ndwi. Indwi ifise imisi igera kuri indwi. Toramwo umunsi umwe uvuga uyu munsi ndawutanze, ndawuhebeye Imana, ni umunsi nzohora nicisha bugufi imbere y'Imana, nisonzesheje nsenga Imana. Bivanye n'inkomezi ufise mu buryo bw'imwemu, urashobora guhera ku masaha 28 cyangwa ukavuga ati nzohora nkora igice cy'umunsi. Ariko ubu umunsi uhebeye Imana kandi uvuga uti kuri uno munsi sinzokwigera ndya, sinzokwigera nywa, naho nzoja mu kazi karuhije gute nzogakora, ataco nshize ku munwa, ataco nyoye, ataco ndiye. Ariko niba baza imbere y'Imana, sengere imitoranije mu buryo bw'umubiri n'imitoranije mu buryo bw'imwemu, kandi sengere n'abandi kuri uno munsi. Uko kwitanga kwawe n'ubwo butame bwawe ntibuzoba ubw'ubusa mu Mwami Kristo Yesu akomera umugisha cyane. Nuko inshuti ya Kristo, iri niryo jambo ry'Imana narifise nsangira nawe kuri uno munsi. Kandi kuri wowe wese yumvirije buno butumwa bwiza bukagira icyo bumufashije, ndamwinginge ino audio ntayigumize ko ayikwiragize mu bandi henshi cyane gose hashoboka, mu magroupe ya WhatsApp murimwo aho urutonde rubibemerera, eka mbere no mu bandi bose mufise nimero zabo za WhatsApp kugira ngo kumbure nabo bafashwe nkuko namwe mwafashijwe. Hama ikindi naco ndashimira abo bose batubwira ko ubutumwa bwiza dutanga muri ministeri Ijambo ry'umunsi bushishikara kubakuza no kubakomeza mu buryo bw'imwemu. Mushishikare muca muri rya rembo ripfunganye, nico numva no bipfuriza mukomeze gusenga kandi ubudasiba kugira ngo satani ntabanyagire mwitiro. Ikindi naco turashimira cyane gose abo bose badufata mu mugongo mu masengesho, eka mbere no mu buryo, kuko ministeri Ijambo ry'umunsi irakeneye cyane gose imfashanyo yanyu y'amasengesho n'imfashanyo yanyu y'uburyo, kugira ngo ibikoresho tuba dukeneye ari ivyapfuye bisabwa gusubirizwa, ari bishasha
bisabwa kugugwa, ivyo byose biboneke kugira ngo ubutumwa bwiza bushishikare gutera imbere kandi umurimo w'Imana waguke. None rero kuri mwese Kristo Yesu abampere umugisha cyane. Hama kuri wewe ari rya mbere wumva buno butumwa bwiza ukifuza ko buzokoma bugushikira imisi yose iyo butanzwe inbox iwawe, eka na wewe utari bwigere wakira gakiza mugabo ukaba wahisemo gufata ingingo yo gukizwa, canke wari warigeze kwakira gakiza ariko ugasubira inyuma mu vyaha, canke ufise ikibazo icyo ari cyo cyose canke umutwaro wifuza ko tugufasha mu mpanuro canke mu masengesho, ndondera ku nimero zanje za WhatsApp akamenyetso ko guteranya 265 99883260 tuzobigufashamwo uko mpamvu w'Imana azobidushoboza kose. Vyongeye ndabibutse neza mwese mukurikirana ikiganiro ijambo ry'umunsi ko buri munsi wose wa gatandatu w'indwi twama dufise amasengesho yo kwisonzesha y'amasaha 28 atakurya atakunywa ku murango no mwijoro, kugira ngo twisengere kandi dusengere n'imitwaro y'abandi. Uwo wese yifuza kwifatanya nacu muri ayo masengesho arahawe kaze imisi yose ya gatandatu burindwi. Urutonde ruzohora rutangwa iyo ayo masengesho tuyimirije, kandi uwo wese arahawe kaze. Byongeye mbibuse yuko ikiganiro ijambo ry'umunsi kiriho kuri Facebook, kuri page ijambo ry'umunsi ministry, no kuri YouTube kuri channel ijambo ry'umunsi ministry. Genda kuri Facebook wandike ijambo ry'umunsi ministry, ucugira search mu ma pages, urabona page ya ministere ijambo ry'umunsi, ucufyonda kuri like. Hamuje kuri YouTube ugire search urondere channel yitwa ijambo ry'umunsi ministry, umaze kuyibona ntiwibagire gufyonda kuri subscribe, kugira ngo ubutumwa bwiza buzora bucishwa mu nyandiko kuri Facebook kuri page yacu, n'ubutumwa bwiza bwa video buzoca kuri YouTube kuri channel yacu ubuze bugushikire. Bizogira ikimaze kinini cyane gose, kuko turifuza yuko ubutumwa bwiza bukwira hirya no hino mu nzira zose zishoboka, haba kuri WhatsApp, kuri Facebook no kuri YouTube. None rero nimwagenda kuri Facebook ntimwibagire gufyonda kuri like kuri page yacu ya Facebook ijambo ry'umunsi ministry. Nimwaja kuri YouTube ntimwibagire gufyonda subscribe kuri channel yacu ya YouTube ijambo ry'umunsi ministry. Kristo Yesu abampera umugisha, naho ubutaha mugubwe neza.